Ikaze bakunzi ba Rock Media bakunzi b'iganiro ca Rock Sports ni muri wa mwanya mwiza w'iganiro ca Rock Sports ku munsi wa mbere turi kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025 ni jewe Anelo His Ndongozi mwabimenye turi kumwe n'uwitwa Ngurirwa Enedare mugenzi wacu dukunda gufashanya kwashikiriza iganiro ariko uno munsi yamaze kuba afatirwa n'ayandi mabanga tukaba turi kumwe n'umutumire uno munsi aza kudufasha kubashikiriza iganiro ca Rock Sports nibaza ko atari rya mbere mu mubonye hano mu iganiro ca Rock Sports reka ndamuramutse ndamusabe anabidondora. Ndakuramukije cyane Loris Ndongozi ndaramukije n'abakunzi ba Rock Media na cyane abakunzi b'iganiro ca Rock Sports. Ni Boris Ngabire Juge naza ko hamaze kuba haba muhira maze kuba mu numero kenshi. Rero niteka kubana namwe kandi nyaza ko tuza kugirana ibihe byiza. Ni ikiganiro cya Rock Sports cyo kuganira ku makuru y'inkino atandukanye tuza guhagarara hano mu Burundi ni mu guseruka gihugu Intamba mu Rugamba umaze gukina novuga urukino rwa mbere muri mu nkino zibi bafise muri notre international bamaze ko batsindwa n'igihugu ca Cote d'Ivoire igitsindo kimwe ku busa bariko baritegurira gukina n'igihugu ca Gambie mu rukino rugira kabiri ni mu nkino zo gukurakuranamo mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka 2026 na kwasikaye amezi makeya gusa kugira ngo ikombe gitangure ni umugwa Bumamuru wamaze kuba utsindwa inkino zibiri muri Sekafa Kagame Cup nundi mugwi nyene mu gihugu c'u Burundi uri mu gihugu ca Tanzania n'umugwi wa Vitaro wari witabiriye ubutumire bwa Mashuja Day canke n'umugwi wa Mashuja mu gisagara ca Dodoma waratumiye uno mugwi wa Vitaro bitariza gutsindwa nawe nyene ibitsindo biri ku busa naza ko tuza kubicako hirya no hino muri equipe nationale amajambo menshi yagiye aravugwa nibi na biriya turaza kuva hano mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya ni naho nyene ni trave international ni nkino zo gukurakurana mu kurondera itike ryo kuja mu gikombe c'isi mu mwaka 2026 umugwi wa Espagne warakinye umugwi wa Belgique ndetse n'izindi nkino zitandukanye reka tumira amateka duheze tugaruke ni Burundi. Nkuko musanzwe bimenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha ingurane prescolaire isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés ingurane prescolaire isomero uturusho twayo nutuwe dushigikira mu kurungika abana ku ishuri ukubaronsa amahera y'ishuri minerval imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane prescolaire isomero irihwa gute ingurane prescolaire isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi ntimutangwe rero nyaragasa iyo ngurane prescolaire isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025 twashaka tubibuteko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka twamaze kuba twinjira midonido ry'ikiganiro cacu reka duswe twakiye umutumire wacu Boris Ngabire Juge tunamubaje naza ko imitwe tumaze kumutumira muri Rock Media mu kiganiro ca Rock Sports ntiyabwakorana nanje rya mbere dukoranye arakorana na mugenzi wanje Ngurirwa Enedare reka twe tumubaze mbe burya usanzwe ufise umugwi ufana ba mu Burundi canke aba ku mugabane wa Buraya? Bon, sinaza ko ni kufana gusa ahubwo nzo ko ndi nk'umunyamuryango waho. Ni equipe yitwa Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. No munsi tiko turagwana, bon bariko baragwana ko sindi mu kibuga jewe. Aho tiko turagerageza ko bari umuryango baragwana. Turaterera mu buryo ubucanke buriya. Kugira ngo turayuko tworangiza turi mu kanza ca mbere twibagire ibyo kuza mu kanza ca kabiri nazo ko no munsi tuvuze Arsenal nazo ko iri mu equipe atanu ya mbere akomeye ku mugabane wa Buraya. Yariko urumva bavuga ko ikibanza ca kabiri ariko arico gikombe ca Arsenal muri Premier League cyangwa Bawaya. Aya twibukanye neza ko tumaze no gutwara igikombe tudasinze urukino na rumwe. Rero sinaza ko Premier League ari ikintu cyo dukanga cyane. Nivyo muri no myaka ntitiko turitwara neza nkuko byategerezwa. Ariko twibukanye neza yuko ni Mikel Arteta akuye Arsenal ahantu habi rero ntawoza ku blaminga ni kubera ko ari karonka ikibanza ca kabiri. Ninaza ko uyu mwaka hamwe bitokunda amaribire amahutima twaje kwa dukora nibaza ko niho umutwo bo blaming sino nibaza ko nta shame Nada ko ikibanza ca kabiri cyamaze kuba candikwa n'ubu mwaka birashoboka canke sinzi
n'abaronka ikibanza cya 16 barahoze twe turonse cya kabiri nta kosa ririmo. Reka twinjiye mu ikiganiro cyacu naza ko nitwagera ku mugano w'Uburayi hari abakinnyi bamwe mu mugwa Arsenal tuza guca ko ndibaza. Duhere amakuru yacu hano mu Burundi ni Intamba mu Rugamba zimaze kuba zikina urukino rwa mbere muri notre event international hari mu gihugu ca Côte d'Ivoire batsindwa na Côte d'Ivoire igisindo kimwe ku busa. Igitsindo kimwe ku busa nivyo twaraye dutsinzwe nyaza ko si inkuru nziza uko biri kose. Mugabo ku rundi ruhande kuraba igihugu nka Côte d'Ivoire igihugu giheruka gutwara CAN, igihugu novuga kuri classement ya FIFA uza gusanga kiri hejuru cyane iwacu kuza gutsinda igitsindo kimwe nyaza ko nta shame nivyo gutsindwa birababaje. Mugabo nisinaza yuko nkamwe boza kwa bitwara neza ku ruhande bagiye gukina na Gambi. Kino gitsindo kimwe ku busa tunacibagira kubera yuko ni igihugu gikomeye kije guhura n'u Burundi tugiye gukinira hanze ntituba turakinira kuri igihugu Intware. Nibaza ko bari bafite deja avantage irenze malgré yuko barasanzwe nakomeye tugiye gutsindwa igitsindo kimwe ku busa. Nibaza ko bari bakoze ariko nibaza ko uno turi muri phase yo kurondera itike pour la première fois histoire muri football mu Burundi ukina Coupe du Monde. Nivuga ngo ugiye ngo uronke inotiki nuko uza kwimezera kuri bino bihugu ikiri kazima pana kazima impossible mugabo nibaza ko kiragoye cyane. Ukiragoye urumva ni tukivuga ko twatsinzwe na Côte d'Ivoire kimwe ivyo birahagije nta ngorane bitera urumva biracagoye tuca kuronka ino qualification. Simvuze yuko menga biri normal ko twatsinzwe na Côte d'Ivoire igitsindo kimwe ku busa. Sinibuka nimba ari umukinnyi yitwa nibaza ko ari Brian Mbomo wo muri Cameroon yaje kwavuga ati kugira ngo turonke icizere cyo ko tuboshobora no gutwara Coupe du Monde nuko tubanza gutsinda igihugu ca Congo. Ugerageje kuraba nivyo Congo komeye mugabo Cameroon nayo iri hejuru ya Congo. Mugurumva Cameroon deje iripfuza gutsinda igihugu ca Congo kugira ngo baze kubashikira ngaho. Natwe turifuza ntitwifuza gutsinda imigwi hazi iwacu ko niri hazi iwacu. Baza kwenda biki. Mugabo urumva turifuza gutsinda iyo migwi hejuru iwacu. Then sinaza yuko ntitubifate ko mwanya ibintu normal mugabo kandi nta muntu twoza kuba to blaminga cyane ngo ni kubera yuko twatsinze igitsindo kimwe ku busa n'umugwi wa Côte d'Ivoire. Ni Côte d'Ivoire no musi squad ya Côte d'Ivoire iratandukanye cyane na squad y'Intamba mu Rugamba. Ni champion en titre ba Coupe d'Afrique des Nations umva ni niveau y'ihejuru y'Intamba mu Rugamba cyane gose. Uno musi ni Intamba mu Rugamba no Patrick SANGWA PATRICK kuva amenyereje Intamba mu Rugamba ni nkino ndwi amaze gukina. Bivuga ngo yaratsinze inkino zibiri yaratsinzwe inkino zitatu yaranganije inkino zibiri. Nubwo izo nkino zitatu yatsinzwe ni inkino zibiri batsinzwe na Côte d'Ivoire n'urukino rumwe batsinzwe n'igihugu ca Senegal. Ariko batsinzwe n'ibihugu bibiri bikomeye ku mugabane wa Afrika. Uno musi turashaka kuvuga ko uno SANGWA PATRICK aracakeneye umwanya kugira ngo ino equipe nationale ashobore kwishira ku muzero. Nibaza ko tuvuze ku kintu c'umwanya nibaza ko ni ikintu mu Burundi bose mu Burundi gusa ariko akenshi maze kubona cicira bamenyereza ikintu cyo gutanga umwanya ugasanga afise igihe gito cyo koko nibaza ko kumenyereza equipe nationale batandukanye no kumenyereza equipe isanzwe club kubera yuko hoho uramanana umwanya munini ya cyane n'abakinyi murakora entraînement imisi myinshi muratsindwa runo rukino mu kiteguro Burundi mugabo kuri equipe nationale urarosa harabaye trêve internationale nubwo yo mara des semaines uraronsa abakinyi uno munsi muca mutangwa mukora ama entraînement ejo muzoca mukina musuye mukora entraînement ejo muca mukina no vuga ngo mufise umwanya mutoye cyane rero mu gihe mumenyereza ataronse umwanya wiyaguye biraza kwa bimugora cyane mu gihe adasanzwe afise squad ikomeye cyane n'igihe bafise squad arige bimunanira kumetriza abakinyi ko nubwo bari benshi beza hari usanga ibintu bitabaye neza rero kuri SANGWA PATRICK yaje kuba atsindwa ajya Senegal yatwaye CAN 2021 yatwaye Côte d'Ivoire. Ni ukuvuga ngo urabona ano ma equipe ariko araza kumutsinda ni ya ma equipe nyene ari hejuru kuri classement ya FIFA sirtu ku mugabane wa Afrika. Rero nibaza yuko nkamwe twobona kuri Gambi yitwaye neza agatsinda neza tubona igitsindo kimwe ku busa cyangwa tubona ibitsindo bitatu kuri bibiri bine kuri bitatu naza ko cyo ari ikintu ciza cyane yo ari en tout cas c'est stat mbi cyane kuri Patrick. Uno musi bafise urukino rwa Gambi basinze na Côte d'Ivoire imbere ko tugaruka ku rukino rwa Côte d'Ivoire
tuvuge ko Intamba mu Rugamba zokosora iki kuri match kurikira contre Gambia. Hari uwitwa VALERY NAHAYO yaje kuba yandika kuri ku ruhome rwa Instagram avuga yuko abakinyi ntibari ko barashiramo inguvu nkuko bari sanse ko baza kuzishiramo. Ni commentaire z'abana bariya ugerageje kuraba umugwi iserukira gihugu. Nibaza ko turavye liste de base yaje ko itangura ku ruhande rwa Intamba mu Rugamba. Kubwanje nta kosa noshiramo noshaka kwitwa Patrick. Uravye yakinye hamagaye. Yego. Ndavye bakinye hamagaye. Uravye yakinye hamagaye kuko abo yahamagaye ni bajyanye yategeza gutanguza bajya ariko hari abandi bakinyi batari muri equipe nationale no musi. Nibaza ko sinobigaruka arinza hamagara umukinyi. We nyene arafise ni wari umuteknicien nibaza anadusumba twese. Bon jewe nibaza ko abafise shwa yiwe avuga ati unyunya nkamuhamagara n'ubundi araza kuba anyicira kuri ino kintu kuri no post. Vumye ko ndamureka mugabo ndabe ko afise no musi kubera yatumyeko uno musi no kuri yatanguje bisawa kandi nibaza yuko kuri Gambia nkamu yotanguza kuri yanye sinibaza yuko Gambia ari igihugu cyuza kudutera ubwa mu gihe twaje kuba dutena cyane kuri Côte d'Ivoire nivyo twabonye muri kahise kuri Senegal sinibaza yuko twoza kuba tugira ubwoba cyane kuri Gambia. Ya waravuze ku kintu ca VALERY NAHAYO nibaza ko tukigagara ko gatoyi avuga ati abakinyi twabuye muri equipe nationale ntibamerita kuba abakinyi ba equipe nationale ntibamerita kuja muri selection n'abakinyi baje gukina bafise ubwoba yanditse novuga ngo texte ndende yaje kubivuga ko n'amajambo menshi bijya n'ibintu tumenyere kuri babapanditse muri English Premier League ba Jamie Carragher ba Rokin n'abandi batandukanye uno musi ni VALERY NAHAYO yavuze ati igihe equipe nationale dufise nta niveau dufise saba kinya afise niveau kuza muri equipe nationale n'abantu baje umengo bafise ubwoba baje umengo baje kwiga n'amajambo menshi n'ibisiku nini eske no mu legend twibukanye ko yavuye muri staff technique iheruka ari kumwe na Etienne Ndayiragije yari mu batanze no uno musi ntiyagarukanye na Sangwa Patrick kandi nibaza ko basanzwe bafitanye n'ubucuti bwiza hagati ya Patrick na turakunda kubona bari kumwe ahantu hatandukanye eske uno musi twovuga ko ivyo VALERY NAHAYO yaje kubavuga nivyo no mu legend wa equipe nationale yarakinye imyaka myinshi yarabaye muri staff igihe gitari gito tuvuge ko nivyo abakinyi batari kuri niveau yo kurepresenta equipe nationale. Sinibaza ku bwanje ko batari kuri niveau yo kurepresenta equipe nationale ahubwo nibaza ko turavye mu adversaire twari dufise nabo ubwabo n'abantu mu mutwe nivyo siba abandi bari ku rwego hejuru ntibaraba bon sinova ko bataraba strong cyane mu mutwe mugabo turavye equipe bari bagiye guhura tukaraba abakinyi bagiye guhura mbe abo bakinyi bagiye guhura bakina he erega nawe ubwiwawe uratangura ukiyagiriza akantu kishamwe akantu mu mutwe uti bari abarandengeye cyane sinibaza yuko batabereye gurepresenta igihugu mugabo turavye nabo atatumye ko nibyane navuga ati yarafise shwazi wiwe mugabo ku bwanje naba yatumye ko bagerageza Abarundi ni kubera ko dufise mu adversaire akomeye mugabo VALERY NAHAYO afise uburenganzira bwo kuvuga ikintu nk'ico onye nibaza yuko yarabaye muri equipe nationale nubwo ntayimaze mu gihe kirekire mvuga mugabo ari muri staff ari umukinyi hoho yaramaze igihe kirekire mugabo novuga yuko arazi peut-être icu Burundi bushoboye bw'uno musi nico gituma nibaza ko arafise ubwo burenganzira bwo kuvuga ubwo gutanga commentaire yiwe akavuga ati nukuri abakinyi dufise siba abakinyi bo kuza muri equipe nationale baze guhangana n'ibihugu nka Côte d'Ivoire, Cameroun cyangwa Senegal. Ni n'amajambo VALERY yaje kuba yishurwa n'abandi ba legend batandukanye muri equipe nationale twaze kubona witwa arakaza makartier kuri Instagram yiwe yandika ati amajambo nkayo uri kuyavugira iki aba bakinyi bakina uno munsi benshi twarakinanye muri CHAN twaragiye muri CAN 2019 aba ni ba Frederic ni ba Ruco bari muri CAN 2019 ndetse na Chassis ati ayo majambo ntiharakwiye kuvugwa hari undi yitwa novuga ngo yitwa Emenzo Habonayo no musa asanzwe ari umenyereza wo mu Gwa Kaza United banye no mu legend akomeye muri equipe nationale baje kuba bakinana na VALERY NAHAYO niwe yavuze ati uwo twarakinanye ndakuzi discipline nticyari kirenga entraînement ntiwatonda nshitse muri equipe nationale barakwatse ubukapitene barabumpa jewe numva ngo yavuze amajambo menshi nawe ntubona uno musi ko ni biragaragaza ko ni VALERY NAHAYO bagifitiye agashavu equipe nationale. Ko afise agashavu kuri equipe nationale sinaza ko afise agashavu kuri equipe nationale ya Patrick Sangwa sinibaza ko je uko manda yibona nuko mbona umenga hariho ubucuti hagati ya VALERY NAHAYO na Sangwa kandi nibaza yuko
na kiriya gihe baviriyemo rimwe nimba ntihenze bagiriye rimwe rero arafise izo duro zo kuvuga erega nuko peut-être ari mu Burundi sino ibinya twaba twabyumvise ibintu bibaho hanze muri ngango muribuka Arsenal karahura n'umugwa Liverpool ibyo witwa nde yaje kwavuga inyuma y'urukino yuko Arsenal yica umupira basanga yo kintu yavuze Arsenal ikikina nka equipe iri kugwanira igikombe ikwica football ikikina ibintu voilà rero bon no muri equipe nationale byama byabaye mugabo urumva nuko peut-être ari hano mu gice cy'u Burundi cyatwibukana kahise aheruka kuva muri equipe nationale ayo ma histoire yuko yaje ko yakwa igitambara cya kapitana rero nibaza yuko ubundi mu mico y'u Burundi Simon nziza yo gutangamo impanuro uko yaje kwabivuga peut-être ari kora ukundi kunta formira kubera ko ngaha bishobora kubabaza abari muri equipe nationale abakinyi cyange na staff technique ya Intamba mu Rugamba yandaza ko ni cyo nyene uvuze naza ko ni kiritire mu Burundi tutamenyereye yo umukritiza umengo urarenza urugero uragize mugabe burani baza ko nivyo bintu bibaho bajya abantu bo muri Sky Sports bo muri barakritika umukinyi bava mu gihugu kimwe bakiranye ugasanga ni bisanzwe cyane uno musi twitege iki kuri match ya gato twitege ko Intamba mu Rugamba ziza guwa zitora amatata twigambe umugasi naza ko ari kugenda nyine bayora byoroshe ko urumva no musi Burundi uriko burashaka kuja muri Coupe du Monde gamirane ntiza kuvuga ati nje kuryama uvuga ngo ntange akayira ku Burundi nuvuga ko baraza ko bose bazana ingufu zo kurwana uvuga ngo barabe ko hari ikintu kiza kuvamo mugabo ku bwanje ndafite icizere cyuko Burundi buza kuronka amanota 3 kandi n'ibitsindo bize kuboneka nkabingana sinzi mugabo antuka siniteze igitsindo kimwe ku Burundi ko turavye uno musi kurande rw'imbere hari witwa Jean-Claude Girumugisha hari witwa Kanakimana Bienveni hari nande Abedi Bigirimana nibaza ko abonye barakwiyoga ngo baze ko baturondera ibitsindo bibiri cyangwa bitatu ariko no mustwa yaje hari kintu atangiye kuvuga ati yaragize amashusho yo kuzana abakinya gasiga abandi no musi yarasize Bonfils yarasize nibazo nkiza nibo bakinyi dufite imbere motif nta club bafise naza ko umuentraîneur akiri aratete abafise choix n'cyose ariko peut-être abantu baramujije bakagiri reka dusimbiye ku mugwa Bumamuru nawe n'umuguru kuraserukira igihugu makungu nibaza ko parcours yabo nawe nyene yamaze kubihagarara babaze gutsindwa inkino zibiri muri Sekafa Kagame Cup batsinzwe urukino rwa mbere n'umugwi wa APR ibitsindo biri kubusa batsinzwe urukino rwa kabiri n'umugwi wa KMC bo muri Zanzibar igitsindo kimwe kubusa imigwi y'u Burundi akenshi isohotse si kenshi kunda gutera iteka sindiko ndabavuga nabi mugabo ukuntu kuri kwibereye ngaho onye iyo turinze dusohoka tukava hano sinibuka nimba ari Rukinzo yeje kuba yitwara neza muri Confederation Cup sino kenshi imigwi yo mu Burundi isohotse si kenshi kunda kudutera iteka rero no musi hari muri Sekafa Kagame Cup aho Bumamuru yari yaje kuba yitabira iryo higanwa urukino rwa mbere baje ko bahura n'umugwa APR baza ko batsinda ibitsindo bibiri kubusa kandi turavye APR no musi naza ko ni equipe ikomeye tutoza kwa tuva ngo iraje guhangana n'umugwa ni na equipe uno musi ifise abakinyi benshi abatitire benshi muri APR no musi bari muri equipe nationale ntibaje ko bagiye voyage muri Tanzania cyane ko Bumamuru yatsinzwe n'abakinyi habuzemo abandi bakinyi bakomeye muri APR ego mugabo nabo bakinyi badasanzwe arabatitire ngango cha twibuka kuri Manchester City keri gikomeye bon tivuga muri kahise igikomeye basanga na equipe igira kabiri usanga imeze neza rero no musi sinaze ko umugwa Bumamuru wari ufise amahirwe menshi cyane yo kuza gutsinda APR ku rundi ruhande na KMC nibaza yuko numwe mu no musi muri East Africa bon no musi nirikiraduga mugabo tuzi neza yuko yarayitwara neza rero Bumamuru yarisohotse sinaza ko ari amahirwe menshi cyane amwe kibashizemo inguvu mugabo ukoze gutsino na APR na KMC nitwa blame kuko sibo ba mbere n'abatsinze ibitsindo 10 barahoze Bonaza ko Bumamuru no yarasohotse ariko siyo yari sanze gusohoka ni equipe yagize iri mu kanya cya gatatu mwaka uheze uno musi novuga ngo ni equipe iri muri ho construction muri no mwaka ariko ifite mu coach mushasha abajore benshi bashasha twabonye batanguye saison neza muri Primus League inkino zibiri insinzi zibiri ariko uno musi naza ko
ntiyari bwagere ko baje guserukira igihugu au niveau international no se naza ko ndafatanya namwe ati ntaho wa braining no musi bagiye gusohoka hakiri kare baracitegura baracari muki ariko no musi umugwa mamuru ugarutse muri Primus League naza ko uri kurafata urugendo ugaruka muri Primus League eske uno musi muri n'umugwa mamuru wa mbere uno musi turimirije Aigle Noir turimirije na Flambeau du Centre ziriko zigomba zitangwe guserukira Burundi muri CAF Champions League CAF Conference Cup ino migwe mu Burundi ko bamaze kuvuga ko yisohotse kenshi nta bintu byinshi cyo kwitega twitegeki turavye ino image ino migwi kiratanga amakuru iyindi migwi yo muri East Africa canke ahandi hose mbere wanashima no ku mugabane wa Buraya iyo championa iheze baragira recruitment kandi ntibagira recruitment mu gukora barasohora bakaninjiza rero twebwe akenshi wacu uza gusanga imigwi wacu mu kugira recruitment iratanga babandi bakomeye ni nkuko twoza kuba tubona bana mafuje ibyo yari kirakora ibyo Leverkusen yakoze rero nibaza ko niyo system iri mu Burundi uza gusanga akenshi abakinyi bariko baritwara neza ntituje kwagarda baciye bagurisha kandi bavyumvikana nimba umukinyi atarafashwe neza hano mu Burundi akumva ekipe kanaka yo hanze muri Tanzania mu Rwanda muri Kenya ikiramuhamagara nibaza ko atokweza itangoreka mbanze ndindire ngume nga mu gihe abazi yuko hano peut-être atakineka karaharonka canke icari karaharonka ni gikeye rero nibaza ko nico kintu niyo ngorane ya mbere imigyo mu Burundi kunda kugira kwa ko uza gusanga bidakunda kwaza kugarda noneho abenshi iyo bazi yuko bazoserukira igihugu barashiramo n'uburyo bwinshi no seulement kugarda abandi bari bakomeye ahubwo bakazana n'abandi bakomeye gusumba abandi kugira ngo bazoze kuba bitwara neza muri izo nkino bagiye kubakina mugabo rero naza ko mu Burundi biracagoranye cyane kugira ngo tuze kuba tubona bagira recruitment makomeye cyane tubona ko bagura babakinyi bari kuri niveau yo hejuru muri Afrika cyangwa muri East Africa ndaza ko nico kintu cyambere kigoye cyane mu Burundi ndaza ko bigoye nyene kuko uravye mu Burundi bona nazindutse muri akantu hari umukinyi muri Young Africans yitwa Nziza Vongo Young Africans yaranse offre y'imiliyoni 2 z'amadolari 2 millions de dollars umenyesha makuru abanyandisa aho kantu yacavuga ko mu Burundi hoho umugwi bawugura imiliyoni 70 z'amarundi nga muri Tanzania umukinyi baranka kumugurisha ku miliyoni 2 z'amadolari umukinyi umwe 2 millions de dollars muga mu Burundi umugwi umwe ugugwa 10 millions de dollars 10 millions de dollars kuri Toya Berbe ni miliyoni 30 ndibaza umva ni turacafise byinshi byo gukora turacakora kandi naza ko buke nibwo rugendo haracari akazi gakomeye cyane ko nibaza yuko nka Young Africans ni equipe ikomeye cyane muri Africa no sema muri East Africa muri Africa nzima natwe twacibona iyo migwi wacu irasohotse yisohokaniye ifise y'abakinyi bo ngaha mu Burundi peut-être no muri Congo basanga naho ni babandi bari kuri niveau hasi ukaje guhangana n'umuntu nka Young Africans imigwi nibaza ko ishira mu buryo bwinshi cyane kugira ngo izana abakinyi ifate neza abakinyi itange motivation nibaza ko ariho hantu hambere biza kuba bifite cyane gose nibaza ko reka turangiriza amakuru mu Burundi kuri Vitaro nanye yari yagiye yari mu makungu ariko novuga mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dodoma yari yatumiwe n'umugwi wa Mashuri n'umugwi ariko urahimbaza umunsi wawo Mashuri Day ucuvuga ati reka dutumire umugwi wa Vitaro urabona ko ni Vitaro muri Primus League bari ku nkino zitatu intsinzwi zitatu 3 match 3 defeat baje guserura kugenda gukina urwo rukino rwa gicuti nibaza ko ruzona bafasha mu gutegura inkino zikurikira za Primus League baza gutsinda ibitsindo biri kubusa Vitaro FC Vitaro nibaza yuko mu mwaka kweze yagiye muri Tanzania haje ntihari mu mwaka kweze ubwo yagiye mu mwaka kweze yagiye urugendo Tanzania nibaza ko ikina na Yanga Afrika ntagiriye ingendo nziza nibaza yuko yaje kuba igero no munsi muri Tanzania kandi jagura n'umugwa Mashuja mu mwaka kweze yarangije mu kibanza ca ndwi muri NBC Premier League higanwa rikuru rya gice ca mbere mu gihugu ca Tanzania si equipe mbi twumvise aho yarangirije mu gihe Vitaro nayo igiye kuba ikirana no mugwi ibasanze imuhira deja bon nivyo ntiyari match iri competitive mugabo ni match quand même Vitaro yari keneye gutsinda kugira ngo ize kuba igarukana moral igarukana iyo igaruke muri winning ways rero no munsi byaje kuba bigora none iza gutsindwa ibyo bitsindo n'umugwa Mashuje
nyaza ko muri Primus League no munsi bari kuri ku nkino bari mu bitari byiza mu gihe umaze inkino zitatu mu gihe waheruka no gutwara igikombe no munsi baracafisa ukamoto kuko batwaye igikombe ca Primus League rero naza yuko ibintu ntibyifashe neza muri Vitaro naza yuko harakenewe impinduka ikosorwa kugira ngo baze bagaruka mu bihe byabo. Ya reka amakuru y'inkino avuga mu Burundi tuyarangiriza hano reka twerekeze neza ku mugabane wa Buraya duhere mu gihugu ca Turkey aho umugwi wa Espagne La Roja wari watembereye umugwi serukiragihugu wa Turkey muri za nkino zo gukurakuranamo mu kurondera itike yo gukina igikombe c'isi mu mwaka wa 2026 n'umugwi wa Espagne waje kuba novuga ngo unyagira n'umugwi wa Turkey ibitsindo bigera kuri 6 ku busa. Ibitsindo bigera kuri 6 ku busa kuri no mugwi nako uhagaze neza ni bamaze kuba batwara igikombe ca nibo bafise na batena du titre ba Euro 2020 2024 Espagne Euro 2024 yego ona kuno bose bagihagaze neza cyane bamaze kuba banyagira no mugwa Turkey basanze bivuga cabo ibitsindo 6 byose kubusa. Hat-trick witwa Mikel Merino nayi yavuze ati nitwashika ku mugana wa Burandazi kunza kuri bivuga bya Arsenal. Nibaza ko ni squad ya La Furia nziza cyane kuri muri no miss turavye ukuntu baje kwa bakina rero turavye ukuntu bariko aritwa muri zino nkino za World Cup qualifiers turavye uko equipe ya Luis de la Fuente iri uno musi imeze naza ko ni equipe imeze neza cyane baje kubatsinda umugwi wa Turkey nibaza ko bayitsinze batayibabariye kahise ibitsindo bigira kuri 6 byose muri Turkey nyene muri babasanze umuhira. Witwa Pedri nibaza ko yatanga gutsinda ku munota wa 6 Mikel Merino yatsinze 3 mu gihe Pedri yatsinze 2 ndetse n'uwitwa Ferran Torres nuvuga ngo ni equipe ya FC Barcelona ndetse na equipe ya Arsenal baje ko mugabo ahari ukabona ko ni equipe ya Arsenal aje kubigira mu ruhara tsinda bigira kuri 3 kose ku ruhande rwa Mikel Merino nibaza yuko abenshi baranatanga n'amahirwe menshi cyane kuri ino equipe ya Espagne ikwicara gutwara igikombe cy'isi c'2026 nubwo hakiri kare nubwo babona umenga nivyo nta bushobozi zoza kuba ifise bwo guhangana n'indi migwi mugatuka neza yuko muri Jeux Olympiques niyo yaje kuba itana umudari w'inzahabu iyi equipe ya Espagne baca bongera ko ratwarana Euro nimba ntihenze no mu bakobwa umenga mu bakobwa ni abakobwa basizwe muri finale barasizwe na Angleterre muri finale baje kwatsinda na Angleterre ariko muri finale ya Super Cup basizwe muri finale na Portugal muri Nations League ariko kandi na yabagabo ariko kandi na U19 ya Espagne nayo menga yaje kuba yitwara neza rero nazo yuko antuka bafise kazoza kandi ugegeje kuraba na squad ya La Furia ho urana ko niba bakinyi nyene bakiri hasi bafise kazoza no musi turavuga witwa Pedri baravuga witwa Nico Williams Lamine Yamal nibyo ba Mikel Merino urana ko nabakinyi bari hasi bakiri hasi ku myaka mugo ubona ko ivyo ariko barakora ari ibintu byiza cyane nibaza yuko muri Coupe du Monde nubwo batoyitwara barashobora gutera ubwoba cyangwa bakagira parcours nziza bagatera ubwoba naza ko mu bafavori bari Antuka mu bafavori uno musi muri top 5 barimo uravye wari kuravuga bakiye equipe bakinije ku musi weje bana ko kuri liste de base avye bakinya ariko baratangura imbere usanga ni Nico Williams ni Lamine Yamal urana ko musi nta mu numero 9 de Messi bafise barakinisha witwa Oyarzabal asanzwe kina mu Real Sociedad uje kuri aba stats bagize ku musi weje ni Lamine Yamal mu bitsindo 6 ntiyatsinze ariko yatanze passes zibe zibiri ni Nico Williams tanyene ntiyatsinze ariko yaratanze pass decisive imwe uyu Oyarzabal we yagize hat-trick y'ama pass decisive yatanze pass decisive 3 ona ko ni equipe kandi ntibari kwakira n'umugoroshe igihugu ca Turkey n'igihugu gikomeye muri no misi afisa abana bakomeye bafisa ba Arda bafisa bitwa ba Yagize ona ko ni equipe ikomeye gose muri no misi gutsi kubatsindira 6 ku busa berekana ko ni Espagne uno musiri kwirasimanta novuga ngo effectif ya bako batanga message ikomeye ku yandi mapeyi muri Coupe du Monde igiye kuza. Yego uvuze ngo nta numero 9 de Messi afise baramufise nubwo baramufise muga ntibamukoresha cyane oya baramukoresha niyo yatsinze hat-trick ejo
Mikemeri no si nimero 9 kunuze yi usanga yukinya kinagazi siyo poste yiwe mugabo nshatse kuvuga yuko basi arashobora gukora akazi no Arsenal mu makwezi yarakinye kuri nimero 9 rero ugerageje kuraba uno musi uravuga Oyarzabal kapitene wa Real Sociedad hari imbere kandi Lamine Yamal akinira FC Barcelona, Nico Williams yahatse kujya muri FC Barcelona akinira mu Atletico Bilbao. Ugerageje kuraba iyo attack nibyo nta nimero 9 bafise. Twibukanye neza ko ari aba entraîneur bashobora gukinisha equipe cyane. Espagne yo nibaza ko nivyo byayo. Kandi bakitwara kera 2010 n'abarakira nta nimero 9 kandi bakitwara neza. Rero nibaza yuko bivana peut-être n'ubuhinga bw'umutekinisi bw'umu-entraîneur uko aba yifuza gupanga equipe yiwe ko nivyo Oyarzabal ntiyatsinze igitsindo mugabe antwe yafashije gutsinda hat-trick assist. Lamine Yamal nuko nyene, Nico Williams nuko nyene, ngago twaje no kwa tubona witwa Nico Williams agerageza gutsinda bikanga, Lamine Yamal agerageza gutsinda bikanga, mugabo ubona yuko kame ku ruhande rw'imbere ntabwo umuntu ari kugira no ku ruhande rwo hagati. Nibaza ko equipe ya La Furia Hoya akenshi nimba ari ingabire bagize hagati mu kibuga niho hantu hambere imisi yose hama hakomeye, kandi nibaza ko iyo ofise hagati mu kibuga hameze neza peut-être urareha kuronka ibitsindo mugabo uba wagerageje kwirondera, uba wagerageje no kubizibira. Rero nza yuko La Furia Hoya yarahezagije imisi yose no kwama ifise hagati hameze neza. No munsi bafise the master Pedri, nibaza ko muri FC Barcelona umwaka weze yaje kwagira saison nziza, ndetse no muri La Furia Hoya yaje kwatsinda ibitsindo bigira kuri 2. Nibaza ko ni numwe mu bakinyi beza bariko banafasha iyo equipe ya La Furia Hoya ngo baze kwa bitwara neza. Rero kuri squad ya Espagne no kuri meze neza. Ni squad ya Espagne nako yaje kuba isinda ibitsindo 6 ku busa. Hari n'uwundi mugwi wo kuratsinda ibitsindo bigera kuri 6 ku busa nyene ni Le Diable Rouge muri Belgium bakoratsinda umugwi wa Kazakhstan. Kazakhstan nibaza ko si igihugu gikomeye cyane ariko uramutse kiriko kiraza muri football twibukanye ko ari umugwi Kazakhstan ikomeye muki Kazakhstan sinzi umukino ukomeye mugabo ikomeye muri domaine cyane wizi kabisa. Ariko n'umugwi wa Kazakhstan baza ko uri no muri football ikuraza ko ari umugwi wabo club yabo uheruka kuza inshuro ya mbere mu mateka muri Champions League. Muri Champions League kandi zokira n'imikomeye ni Real Madrid izoba yatembeye muri Kazakhstan na Arsenal. Naza ko rero ni Kazakhstan iri kwiraza ni Belgique yaje kwatsinda ibitsindo 6 ku busa, harimo ibitsindo 2 vya Jeremy Doku, harimo ibitsindo 2 vya The Master KDB. Umva ko ni yanatanze na assist yashaba umujoueur agira kabiri afite ibitsindo byinshi muri Diable Rouge, ibitsindo 30 afite bingana 34. Ubwo uwa mbere Romelu Lukaku afite 89, uvuga ngo ni hafi icya gatatu. En tout cas Romelu Lukaku nibaza ko ari imwe mu bakinyi bakomeye cyane muri mu maselection. Ko dibuka nko muri finale 2018 niyaje ko barangiza ari top scorer wa mondial ya 2018. Rero Kevin De Bruyne en tout cas biraryoshe kubona ari karatsinda no munsi akanafasha gutsinda. Nibaza ko twizere ko azogira ibihe byiza muri Napoli ko isezi heze. Nibaza ko bitari byamugendekeye neza muri Manchester City. Rero hamwe yogaruka kuri niveau yiwe tumuzimo muri Napoli. Rero yaje no kwafasha equipe yiwe ya Belgium Le Diable Rouge ngo baze kwa bitwara neza. Nivyo ntibariko barakina no mu gukomeye cyane mu Kazakhstan. Muganiraza yuko gutsinda ibitsindo bigera kuri 6 kandi baheruka no gutsinda ibindi bitsindo bigera kuri 6 nyene. No kuvuga ngo batsinze ibitsindo 12. Twaba tuvuga ngo La Furia Hoya yatanze message ariko neza ko na Le Diable Rouge baje kubatanga message. Ibitsindo 12 mu nkino zibiri. En tout cas ni stat nziza cyane. Biboneka neza yuko kurande rw'imbere no kurande rw'inyuma urumva baje kwagira clean sheet ibitsindo bira kuri 12 mu nkino zibiri. Naho ne muri Coupe du Monde peu importe amakipe baje kubakina muganiriza ko nabona message ikomeye cyane. Nubwo Belgique akenshi byama byagoranye ngira twaje kwa twabona muri Coupe du Monde. Yaza ko inyuma ya 2018 bagize parcours ya Coupe du Monde ubundi byaciriza biragora. Ahandi hose shinaza ko bagiye kuri niveau yo hasi cyane pe. Turindire turabe ko muri iyi Coupe du Monde ya 2026 ari ikintu kishasha bazoza kuba bazana. Mugabo turabye ko bahejeje Coupe du Monde ya 2018 ko byagiye birakurikirana
nta kintu gishasha kiriho Nta kintu kiraboneka kiboneka muri bo kirashobora kuboneka muri iyi ntuze kuko ugerageje kuraba bafise abakinyi baza kuba bitwara neza akenshi mugabo hageze muri equipe nationale tukabura iyo twabonye rero nibaza yuko peut-être ubunye barashobora kugira chance bakaza kurwana na za Portugal bakaza kurwana na za Espagne n'Ubufaransa kugira ngo barabe ko boshika kure muri Coupe du Monde. Ya ni ibihugu byinshi nabo bibaza ko bikomeye imbere yuko turangiza iganiro cacu hari igihe bavuga ngo Espagne muri top 5 y'abafavori muri Coupe du Monde ibihugu bifata bitatu ibihugu bitatu vya mbere muri Coupe du Monde bishobora ku top 3 no kuvuga ngo haza hari nizo twara igikombe yizoheza ari ya kabiri peut-être na mer troisième. Bon trave umbwiye top 3 byogorana tuge top 5 gira top 5 ntabwo top 5 peut-être noshamo Portugal izo twara igikombe kugira ngo Lionel Diego Jota sino kwibagira kandi na Argentine ya Lionel Messi ko muri amusezere neza kugira ngo mugabo haje sinzi ko azori karakina Mondi yazoyikina kundi mwana azoyikina noshiramo kandi na Espagne n'Ubufaransa imisi yose nibaza ko Ubufaransa muri equipe nationale akenshi barakunda kudukorera bitangaza bimaze kuba bine bon abandi boza mu nyuma sinovuga ngo Allemagne sinovuga Belgique abonye barashaka kuminira ibyo ntazi mugabo iyo migwi ine ndavuga Portugal ndavuga Argentine ndavuga Espagne ndavuga n'Ubufaransa en tout cas imigwi itatu ya mbere sinzobura mu n'Uburundi sashaka kuba qualifié muri ntuze tukagira muri top 5 Uburundi bukaja muri top 5 kwanza nta n'icyo navuga nitwagira imana tukaba qualifié kuri kw'Imana dushimye Imana tuzoba twanditse amateka bacu barekura amakinga amamoto yose ashike mu gisagara cya Bujumbura. Ya ni igihugu ca Maroc cyaraye kibaye qualifié muri Coupe du Monde inyuma yuko twibuka 2020 bakoze ibitangaza bikomeye cyane baza gushika muri demi finale mugabo bashitsemwo batari nk'abanyafrika baje kubashikamwo baserukira community y'abara twizeye yuko ubunya babaye qualifié nk'abanyafrika. Ya reka nibaza ko iganiro cyacu tukigarukiriza hano cyo kuri uno munsi wa mbere reka shimire mugenzi wanje Boris Ingabire Jire twari twatumye muri kiganiro. Ndabashimiye cyane Rohis Ndongozi ndashimiye n'abari baradukurikirana abakunzi ba Look Media na cyane abakunzi ba Look Sports ndabifuriza kugira amahoro amagara ndetse n'amafaranga mu banyu no mu byanyu. Reka kandi ndabashimire ndabifuriza no kugira indwi nziza cyane aho muherereye no mu byo musanzwe mukora mugire aho mu